Samuel n'umusuma ujya n'umusuma wewe nimba watoje amafaranga ntuyashikane wayajanye he yakoze iki urumva muri documentation arimo habitation yanuze Gabriel Rufyiri yayubatse ikiringo cy'umwanya munini ntagomba kuyicafuka kwera umuntu bw'ubushenzi bw'ubuhimbiri nk'ubu Samuel ariko arakora mugabo amatwa nsumira yarirukanywe Samuel n'umugera muri diaspora ndundi ope ya Amerika kandi ugiye kubiraba nivyo icyakoze ko cyose kiba gipfuye nimba barizeye umwubahwa Jean-Marie Kagabo arongore ope ya Amerika niba muhe uburenganzira bwo gukora ibyo yemerewe n'amategeko nimba ari gutoza amafaranga nayatoze kubera iki bamuhe uburenganzira bwo gutoza amafaranga nabo bakagaruka bakamuca inyuma gatoza amafaranga kandi nawe batoje ntibanayashikana nimba aba president bayoboye intara bariko batoza amafaranga wewe utwara diaspora ugaruka gutoza amafaranga nkani ariko utwara diaspora yo muri Amerika yavuze ati abanyamerika nta n'urume yamwigeze mutanga baratanze kubera iki mudashaka gutanga cyatugaruka ni bya bindi byabaye muri BDUSA harateguwe budget ya Congrès National izoba muri 2019 mugabo tucatugwa manka ya 9000 acagaruka gutozwa mu batwara intara sivyo none yakoreshe Yo, what's good, what's up my people, this is Yaga Tech nagarutse tukaba tugiye gusesangura tufise umutumira dasanzwe V8 yagarutse muri studio za Yaga Tech. What's good, what's up my bro? Safi Evan, muri diaspora hari kuba bombora ayo makuru yamaze kugushikira? Makuru yanshikiye interview nayiravye umushinga naye mwubahwa Jean-Marie Kagabo wo muri Kentucky aho ashikiriza ibimubakiye kandi burya urinze ubona ibintu nk'ibyo ashikirize byinshi mu kiganiro yakoreye kuri Yaga Tech urinze ubona umuntu ashikiriza ibintu nka biri no kuvuga abace nk'ikiringo kinini yaraseserewe byaramaze kumushika he mu muhogo hasigaye kwa bidaho rero yarayabidashwe byose yabisitse habona nongeye kandi akurikirana n'inama yakozwe hagati y'indongozi zitwara diaspora ku isi na ope ya Amerika nakasa mutwe wewe wavuze ati mukeneye amakuru ya diaspora mwegere V8 aho nyene ni uronka amakuru atomoye amakuru yizewe nziza amakuru meza yizewe dufitiye ubuhamya n'ivyemezo biba bikwiye. So nimba video yagushikiriye, nimba interview ya Mr. Jean-Marie yagushikiriye, nikihe kigwa wasanze? Afete tugiye dusubire muri kahise uravye uko BDUSA yasambutse byatangiye nk'uku nyene kandi usubiye muri kahise uwo bita Samuel Ndayiragije niwe yarayoboye BDUSA uno munsi akaba ari waramutswa diaspora indundi rero ukaca usanga narigeze interview nakoze mu kwezi k'umunani mu mwaka uheze naravuze bati ishira hamwe ugikoresha imikenyuro ya yindi uri nukuvuga uri kukoresha imikenyuro wakoresha mu ishira hamwe ryabomotse ari wari urirongoye ya mikenyuro yasambura ryarinde kabigarukana mu ishira hamwe rishasha nta kizobuza n'iryo yindi rishasha ridasambuka ibyo turiko turabona no munsi rero kuvyo watahuye Samuel yagarukanye imikenyuro yasambuye BDUSA muri mu kiganiro umwubahwa Jean-Marie yakoze amakenga yiwe ari ahantu ashika kuri hane cyambere yavuze bati abatwara diaspora indundi bakongera hakaba hariho n'abatwara diaspora ope ya Amerika ubasanga muri dikobu kandi iyo dikobu nayo itwagwa nande itwagwa na president atwara diaspora indundi ucubona conflict of interest ngaho ucubona conflict of interest hagati ngatoza n'amafaranga mu kinywabi ibyo nari kubigaruka ko urabona nimwe twako turavuga
nimba yarasohoye ikete ryo kubwira abatwara amaope batoza amafaranga mu maope sivyo nawe akaca yongera akagaruka mu kinywabi agatoza nawe amafaranga kandi amafaranga yatoza ntana yashikane ucubona yuko dusubiye muri ya diaspora yo mu 2018 na 18 na 19 BDUSA niho byahe ingorane niho zahere nimba aba president bayoboye intara bariko batoza amafaranga wewe utwara diaspora ugaruka gutoza amafaranga nkane none utoje amafaranga ariko ukaba ufise documentation ukuntu wayatoje wayatanze ikibi muri ivyo niki ikibi ni kutashikana ntiyari urabo ukuvuga muri assemblée de la diaspora yabaye muri 2025 amafaranga yatojwe mu maope yose yarashitse sibyo nukuvuga nta makenga dufise ku batwara amaope kuko amafaranga batoje barashikanye mugabo amafaranga nayo yagarutse aratoza mu ba businessere nukuvuga ubutwara diaspora yaragarutse aca inyuma y'umugongo watwara amaope na watoza amafaranga ku ruhande rwiwe none ayo yatoje ku ruhande rwiwe ntiyayashikanye ariko utwara diaspora yo muri Amerika yavuze ati abanyamerika nta n'urume yamwigeze mutanga baratanze kubera iki mudashaka gutanga baratanze je sinatanze kubera nikimenya amenye igituma je ntatanga twamaze kumva makenga ubutwara ope ya Amerika fise ku bantu batanze amafaranga wa businessere bayahasa mwere ndayiragije ntayashikane hari abantu baba businessere batanze amafaranga ego hari aba businessere batanze amafaranga umva kandi bayatanga ku utwara diaspora ndundi Samuel ndayiragije baba muri Amerika ntibayashikana ku utwara ope ya Amerika ucubona rero amakenga ukuvuga uburongozi parere ari amafaranga tutazi yani ubwo burongozi parere mu gihugu kimwe ntibukwiye uburongozi ico bita shadow government muri Amerika turabwiyamirije hari muri diaspora ariyo shadow government iyo shadow government nayo dukeneye nimba barizeye umwubahwa Jean-Marie Kagabo arongore ope ya Amerika niba muhe uburenganzira bwo gukora ibyo yemerewe n'amategeko nimba ari gutoza amafaranga nayatoze kubera iki bamuhe uburenganzira bwo gutoza amafaranga nabo bakagaruka bakamuca inyuma gatoza amafaranga kandi nawe batoje ntibayashikana nuko ubona ko ico kintu ari cyo kiriko kiratera uruhagarara muri diaspora so iyo amafaranga atoje ntashike we kubusezanguzi bwawe ubusuma yaba yagiye n'ubusuma Samuel n'umusuma ujya n'umusuma wewe nimba watoje amafaranga ntuyashikane wayajanye he yakoze iki urumva muri documentation arimo yaranditswe none uko abanywanyi tuba dushaka kumenya ukuntu mwubase diaspora ninde abajeje gutoza amafaranga bon muri make uri committee executive ya Samuel ico ikora yoyo ni coordination sivyo baje n'aba coordinateur bakodona amaope bakayashira hamwe turi kumwe rero bobo ntabo basha bafise namwe bwo kwanduza bwo gutoza amafaranga bobo akazi kabo n'ugukordona no kumenya nimba ope yatoje amafaranga duha icegeranyo amanama yabaye tanga icegeranyo hama nabo bagashikana icegeranyo hehe muri ministère des affaires étrangères nayo ikabikordona nande n'ubu la commission ya diaspora muri presidence none ivyo bintu byo kuvuga amafaranga yatojwe mu kinywabi no kuvuga ndi muzi iyagereye ubwo n'ubusuma wayo ugaruka gutoza amafaranga ku mugongo inyuma y'umugongo w'utwara ope y'ico gihugu okay so ubwo n'ubusuma uca tugaruka ni bya bindi byabaye muri BDUSA harateguwe budget ya Congrès nationale izoba muri 2019 mugabo tuca tugwa manka ya 9000 acagaruka gutozwa mu batwara intara sivyo none yakoreshe so urumva ni ibintu byinshi hari imvuru
umushinga nawe Jamari yakoresheje ijambo yuko hari imvururu muri diaspora. Aho byugariye na Samuel Ndayiragije atwara Hope no atwara diaspora Indundi kwisi. Asanzwe ari president wande wa Dikobu sivyo? Ninge ntore telefone kugira ngo tugende neza. Bo asanzwe ari president wa Dikobu. Sawa? Bo hinge gatonye ngaha tugende buke. Bo Samuel Ndayiragije niwe president wa diaspora Indundi. Akongera akaba president wa Dikobu. Reka rero tuje gusesangura Dikobu ni iki. Jamari Kagabo atwara Hope ya Amerika. Dikobu yanditswe muri Amerika. Reka turabe rero ngaha tugaruke. Urwego mpanuzwa jambo rugizwe n'abantu 15. Abo bantu 15 wa mbere ni Charles Savyimana. Charles ni inde? Ni watwara urwego mpanuzwa jambo. Charles muri Dikobu ajejwe iki? Turi kumwe. Charles muri Dikobu ni numubitsi. Muri Dikobu. Since gutyo ari mu nzego zitanu za mbere. Ico tuzi cyo arimwo muri Dikobu. Sivyo? No muri Dikobu. Bo tugaruke. Uwo bita Joseline Nsengiyumva. Uwo bita Ernest. Sivyo? Uwo bita Fabiola, uwo bita Suzana. Abo bose n'abantu bari muri Dikobu. Bakagaruka bakaba mu rwego mpanuzwa jambo muri Hope ya Amerika. Sivyo? Cha wibaza rero. Ari jambo Jamari yavuze ati aba bantu bo muri Dikobu bashaka kwiganza babe Hope Nyamerika. Ico je mbona. Ico umushinga ntahe president wa Hope ya Amerika ari karasaba. Nimba aba bantu bari muri Dikobu bakaba bari no mu nzego za Dikobu. Bagaruke babe mu nzego zo muri Hope. None aho nucubona ko hariho confidence, nucubona ko hariho ingorane. Yavuze ati baranganza. Ikiriho niki? Swat batanga imihoho muri Dikobu borganize Hope ya Amerika, diaspora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ico kirumvikana. Kandi jewe nta objections fisi. Ni batware Amerika bave muri Dikobu. Canke bagume muri Dikobu bave mu nzego za Hope ya USA bahaje kabandi batware. Kubera akarore kahari. Mu mutwara Hope ya Amerika yovuga ati BD USA VS. Akaba Dikobu BC USA. Nimugire icegeranyo chama community yanyu mutwara mukizane muri Hope ya Amerika. Samuel ni wachaza muri Dikobu. Azokora icegeranyo akizane muri Hope ya Amerika. Yongere abari we azoza kukigira revision muri diaspora Indundi. Ntibishoboka. So Nchaka wakarorero kari hari ibibazo abanywanyi kuva baca bitwaza ngo amategeko ngo amategeko ntavuga yuko ngo umuntu ari mwishira hamwe runaka ngo adashobora kuba mu gisata runaka kuyobora igisata muri diaspora Indundi. Ndaguha akarorero. President Trump agitorwa kuba president yari CEO wa Trump company. Mugabo ya stepping down ashira umuhungu wiwe kugira we abe focus n'ibikorwa bya Amerika by'abene gihugu ba Leta Zunze Ubumwe. Aba ishira hamwe riyoborwa n'abandi bantu. None kubera iki Samuel nabo basangiye Dikobu batoheba kutwara Dikobu bakayiha abandi bantu bagafocusinga na diaspora Ndundi? Mu gihe manda yabo izohera basubire muri Dikobu hari icyo bitwaye. Bavyankira iki none? Icyo bankira ni iki? Kugira bandikwe muri Amerika nk'abatwara nka bamwe bari mu nzego za Hope yo muri Amerika. Mu bazofata ingingo nabo babemwe. Ukuvuga ni diaspora ni Dikobu bitwara ntabwo ari diaspora yitwara. None mu bantu 15 hamaze kubamwe abantu barenga 8 bari mu nzego za Dikobu, akaba ari bari mu nzego za Hope ya Amerika. President azofise jambo gute?
nta jambo asubira kugira. hari ijambo gifise board of directors 15 gushira ko nabandi batatu bose bari muri diko wumva yuko president azoronka ijambo gute ntibikunda. So mwija interview twumvirije harimo ama serious allegations avuga yuko ikete turi kubona Samuel Ndayiragije ari binyuma ari nawe yoba yararisinye ko byose. None ibyo bintu umuntu abaviza amakuru muri diaspora ninde yasinye rijya kene? Jewe ndabasubiza inyuma ndasubiza inyuma muri kahise mu 2019 mu mpera bakura Kazungu bari muri committee executive bari abantu 5 ariko niwe yanditse ikete ryo gukura Kazungu atabifitiye uburenganzira kuko hategezwa kuba amatora muri abo bantu 5 bakavuga bati bitatu bya 5 bagatora ati uyu muntu yarengeye reka tumukura. Yaranditse ikete akura Kazungu yandika ikete akura abantu barenga 11 batitavye muri Assemblée Générale yabereye muri Ohio avyandika ari wenyene yo gukura abo bantu. Urumva tugarutse muri bya bindi nyene namye ndababwira bya bindi byo muri 2020 sivyo tugarutse muri BDUSA all over again uko bijya yakora muri BDUSA nibyo ariko arakora no muri diaspora Indundi. Hari comment nabonye ubu none wewe nimba ivyo yakoze muri comment nabonye ivyo yakoze muri 2020 no muri nimba ari byo ari gukora nukuvuga diaspora isubiye gusambuka kandi isubiye gusambuka. Hariho comment nabonye kuri YouTube y'ikiganiro mushinga ntahe umwubaha Jamari yakoze umuntu yavuze ngo Samuel numugera muri diaspora Ndundi ope ya Amerika kandi ugiye kubiraba nivyo icyakoze ko cyose kiba gipfuye. Turabona propaganda yakoze yo gutwara amamashine mu Burundi y'uburimyi mugabije byari nyuma yande byari nyuma y'umushikiranganje nuze barabizi bose sinema ndamuvuga izina. Ubu no munsi byarasubiye inyuma kubera ko abari baramubakinze apu nta numwe akiriho. So rero icyo nokubwira diaspora Ndundi ikirongowe n'umushinga ntahe Samuel Ndayiragije nta ntambwe tuzofa duteye kubera iki uruyeri rwinshi ububeshi kugomba kwiha uburenganzira bwo kuyobora bwo gufata mu minwe ibikorwa byose by'amahope nk'uko umenga niwe muyobozi w'amahope nicyo gituma tutashobora gutera imbere. Nareke abatwara amahope bakore bidegembya kuko ibintu byose yizera ko bizokutunganya nta kintu kizokorwa hope itamushigikiye nta na kimwe. So tukurikiriye ijya interview tubona ko Mango Simeon Nkunzumwami nawe abifisemo uruhara. Ikibanza cya Simeon Nkunzumwami nawe niki? Gomba ngaruke uwo bita Suzana none uwo bita Angela yarari mu nzego 5 za mbere ziyoboye Dikobu. Umushinga ntahe Eric agitwara diaspora Ndundi bataramujya inamba bamuriye lobbying baramutahanze. Ujyanjera na Suzana bari mu nzego 5 zo hejuru muri diaspora Indundi hagitwara Eric nabo bari muri Dikobu muri komisiyo itwara abamama n'abana sivyo. Samuel nawe yari umuvugizi wa diaspora Ndundi. Simeo yari umubitsi wa diaspora Ndundi. Ucubona neza aho biri. Tuce tugenda abo bantu bari muri Dikobu nibo bari bafise inzego zikomeye muri diaspora Ndundi hagitwara Eric. Eric amaze kuhava niba bandi bagarutse kuza gutwara diaspora Ndundi bakiri no muri Dikobu. None wewe ucubifata gute? So ibi bintu biriko biraba ko ari ukuntu bihuza no kuntu ari kiganiro wigeze gukora uvuga ati Gabriel Rufyiri yaramaze gusezera. Yaraseze. Hari aho bihuriye? Yaraseze kuko Gabriel Rufyiri afise reputation
habitation ya nuze Gabriel Rufyiri yayubatse ikiringo cy'umwanya munini ntagomba kuyicafuka kwera ubuntu bw'ubushenzi bw'ubuhimbiri nk'ubu Samuel ariko arakora ari naco gituma yakinjuwe mugabo amatwi asumira yarirukanywe. Gabriel Rufyiri yarirukanywe komisiyo y'abahumure diaspora idasinzira siwe niwe yatwara komisiyo y'abahumure amatwi asumira ngo yarirukanywe ari naco gituma n'uno munsi atakiboneka atakivuga ibijanye na diaspora. Gabriel Rufyiri yavuye muri diaspora yarirukanywe baramwirukanye Samuel yaramwirukanye Samuel yaragije niwe yirukanye kuko ntagomba urumva Rufyiri we yavuga ati jewe sishobora gushigikira amanyanga muri ko murakora. Samuel nawe akavuga ati udashobora gushigikira jewe ibyo nipfuza gushikako ntidushobora kujana hitamwo kimwe mugabo imbere yuko Rufyiri yandika ikete ryo gukinjura Samuel yari yamaze kumwirukana yaramwirukana. So V8 tugiye kurangiza ikiganiro n'ayahe majambo urangiriza ko nk'umu top member wa diaspora ico novuga intereso muri diaspora ico nagomba kuvuga ni iki nkuko umuntu umwe nabonye ya commentinze ku rubuga rwa Yaga Tech TV kuri YouTube aravuga ati Samuel n'umugera muri diaspora ndundi Samuel akitwa ko akiri muri diaspora ndundi nta mahoro azopfa yarabonetse nta terambere rizopfa yarabonetse nta bwigenge buzobaho nta kwishira no kwijana kuzigira kuba ico nosaba leta nkangera nkasaba n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Samuel niba mwigize nyuma nibarindire ngo yandi matora abe no nakinjure batora uwundi muntu atwara diaspora bitagenze uko nta mahoro azopfa yarabonetse kuva muri 2019 video se yarayisambuye acagomba kwinyegeza yagiye muri Dikobo aheje gusambura video se akiri muri Dikobo acaja muri diaspora indundi Eric ari bagitwara kandi uravye Samuel niwe yategeka Eric ibyo akora sivyo Eric imyaka yatwaye yashitse kuki nta nakimwe nta terambere na rimwe Eric yashitseko imyaka yatwaye diaspora ndundi kwera iki inyuma yiwe hari umugongo wa Samuel bisigura ko Samuel agikora kuri Eric diaspora yari ipfuye avuye Eric yafata Samuel n'uyu munsi diaspora iracyari mu kuzimu iracyahamba rero kugira ngo diaspora yongere izuke Nkarazaro ava mu mva nuko Samuel amanza kuva kuri diaspora Yes. Alright, igisabo cyawe turacumva reka turangirize hano. It's been real talk, the truth uncensored. Bari kumwe n'umusesanguzi V8 bakunzi ba Yaga Tech murakoze kwama muba mudushigikira. Thank you so much.